Amen. Ntabyo wari usengera mikore none ibikomeye n'amasengesho n'Imana. Amen. Reka dusubize icubahiro kwikuba, reka dusubize ububasha ububereye, reka dusubize inganje nyemeye. Haleluya. Amen. Ni umuntu yobona ariko aranywa amazi akavuga ngo mami twiraho mana we witwiraho birave kuvuga uti wayo yitwi amasengesho nitwiyo atuma ngo bubasha bugaragara. Ayi icyo siyo kugimbaza, icyo siyo tuvuga ko ari ya grave oya, ariko icyo twahawe iyo kivuye Bwana asifiwe sana. Mutiame. Amen. Mutiame. Amen. Reka ndababwire, reka Yesu abe Yesu, reka Yesu abe Yesu. Ibisigaye twashize imbere reka bisubire inyuma. Bwana asifiwe sana. Hakibabaje kubona ro Christianisme sans Christ. Christianisme yarahindutse yubake kuco tokora complice performance, icyo wokora Zobanje kuri uyu Marita. Huku Marita avuga ngo hari icyo nokora kamere ijuru kugira rikombeko. Haleluya. Umunsi umwe nariko ndasenga ndakubita nk'ikintu c'50 ndiko ndabwira Imana ibintu ngeneye n'ibindi. Hari umwanya nza numva ijwi ryiyongeje rimbwira ngo mbe wari uzi ko mfise byinshi ndakubwira kurusha ibyo mbwira. Ndavuga nti burya zano bati kandi Olivier niyaho ntega amatwi ukumva ivyo ndakubwira, ivyo mbwira vyogabanuka kuko inyishu yavyo iri mu vyo ndakubwira. Reka ndabisubire mu mutima aravyumva. Nasenze narondogoye navuze amajambo y'ibirometero. Zanumva ati Olivier fise byinshi ndakubwira kurusha ivyo ufise umbwira, kandi iyo aba wumva ivyo ndakubwira ivyo mbwira vyogabanutse kuko inyishu yavyo iri mu vyo ndakubwira. Reka ndakubwire mwene data ngaha, ijuru rifise byinshi biguha kurusha ivyo uriha. Reka ndabisubire. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ijuru rifise byinshi biguha kurusha ivyo uriha. Amen. Yesu aramubwira ati Marita Marita wiganira wiruka muri byinshi, igikenewe ni kimwe. Murumuna wawe yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Umugabane mwiza yahisemo n'uyuhe n'uwo kwicara akakira akongera akakira umva akongera akakira. Reka ndababwire ijuru rirabatumira kwakira. Reka ndababwire inkuru muzi. Zaburi ya 23 tuyisubiremo. Ndaza ko twese tuyize. Uhoraho umwungere wanje. Asha chamura bagiye muri Sunday school. Haba oya kamene. Babasi no babeshure hanze n'ubeshira. Oya kinsubiza. Mwakuriye. Uhoraho umwungere wanje. Ano suma anemesha uhoraho umwungere wanje sinzokena. Arongera umutima wanje anjagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. Aremesha umuti arongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje ayobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca muwonga ki kuko uri kumwe nanje. Inyobozo nizo bimumuriza. Waneguriye urumva bageze yuko uhura n'abansi acategura ngurye. Amen. Jewe logike nari kwandika ngo antwara mw'ikashishi imbere y'abasi banje, amaformation accélérée imbere y'abasi banje. Mugabo yogeze ivy'amazi avuga ngo anegurira neza dans mes petits
rizi yuko intsinzi yawe iri mu kwakira ivyo biguha. Hama ijambo ry'Imana rikavuga ngo wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje, amen, igikombe canje kirasesekana. Igituma Imana itaguha juste nuko Imana iyo kurate ikubona wenyene, ikubona n'abandi, iyo iguhaye iguha ibisesekara ngo bikoreke abandi, kandi bigomba yuko ubaha muri bitu ufise, igomba ubahe mu bidaporta ku buryo abantu bakubwira ureke waduheza gegari iyo ari bidaporta ntubimenya, ariko ari muri duke ukanabaheza yari mu bidaporta bavuga ngo yewe utagenderewe n'Imana izi gukoresheje, kavuga byabaye gari ni mu bidaporta, ni mu bidaporta. Agomba ugume wakira bibandanye bideporta. Ariko twebwe turi muri mentalite, Mana ni iki kinoguha, si bibi navyo, si bibi, ni iki kinoguha. Ariko ndagomba kukubwira igituma Yesu yaje nuko yasanze mu isezerano rya kera ivyo batanze atagaciro, acaza kwitanga, aza arakwiha kugira ngo wakire, apatiri y'ivyo wakira bideporta n'ivyo yakira. Bwana sifiwe sana. Amen. Amen. Reka nababwire mu isezerano rishasha yaje kugira icyo abakorera. Reka tuje hari mirongo muza gutora mu mwanya ibatangaza. Tuje mu gusubira mu vyageze kigabane cya 6 mu 6. Tuje mu Gifaransa ni Deutéronome. Wa kirondera ofise bibiri Gifaransa no kirongo. Hatoye. Haleluya. Amen. Mubiri bibiri y'ikirundi n'urupapuro w'amajana 213. Ayo mabwirizo mbageze uyu munsi azahora ku mitima yanyu, muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu, muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, niyo muriko muragenda mu nzira, niyo muryamye, niyo muvyutse. Muze muyahambire ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'amambe, abe hagati y'amaso yanyu. Muze muyandike ku bisima byanyu vy'amazu yanyu no ku bikingi vy'amarembo. Mwumvise Imana yababwiye mu isezerano rya kera ivyagezwe vyanje muze muvyambare, muze muvyibuke, muze mubimanika ahantu hose kugira ngo ahore urengane ntuze wibagire ijambo ryanje. Fise umugenzi wewe yakoresheje tekinike z'ubu zigezweho, ico yakoresheje telefone yiwe akoresha Kapere yarayiprogramye ku buryo ngo saa 3 menga ngo saa 5 na saa 3 y'ijoro yashizemo Kapere ivuga ngo rappelle-toi de Dieu. Comme j'allais caragenda zama quoi rappelle-toi de Dieu. Ibuka Imana. Hama ndamubaza ni byarakunze, arambwira ati mu minsi 2 ya mbere cyangwa 3 mu nyuma rappelle-toi de Dieu. Kakavuga ndi muri circulation, kakavuga ndi mu biro by'abantu, kakavuga mu ijoro ngiye kuryama ku buryo nabivuyemo. Haleluya. Muze mubimanika ahantu hose, cufata muri mu nzu uzubikubita mu ruhanga rwa madamu, mukibonana wamushapfuriye ntugatukane. Hose muze mubimanike, muze mubishireyo. Amen. Responsabilité yabo yari iyihe? Ibi bintu baze bavyitondere hasi hejuru, baze bagerageza ibishoboka byose kugira ngo babikore. Turamwisezerano rishasha. Haleluya. Mwumvise Marita uko yarabayeho, tuvyitondere agenda. Haleluya. Haja hose umbega biriyo biranditse. Reka turabe mw'ishengero rya Mariya mu Baheburayo, Abaheburayo kigabane 18 umurongo w'icumi. Amen. Haleluya. Nta kintu kiryohera kwigisha
ijambo ry'umuntu. Amen. Ko muri mbere yuko dusoma nagomba ndabashingire ntahe umunota umwe. Jewe haize imyaka 14 nakiri agakiza. Kuva nkikizwa natangiye kuvuga ubutumwa bwiza. Ndibuka yuko hari n'abantu twahuye haize amezi abiri bumva ingene ndiko ndavuga ijambo ry'Imana, barambwira bati urisiro wewe yuko ari ugikizwa cyangwa wari waraguye hamuravyuka. Termana ari mu muriro. Nkikizwa ikintu natangiye twaje kuvuga ubutumwa je nakijwe nzi ko ngira mfe. Kuko nari ndarasenze Imana ndavuga ngo Mana, ibi bintu byo kuja mu bakizwa biraruhisha. Kuko ico gihe bene data si nk'ubu. Urabona ubonye umuntu usanga kijijwe ugasanga arakeye umujwe nasa neza. Mugabe ico gihe ukijijwe hari amapantaro wambara agaragaza ko wapfavanuye neza. Ugasanga wambaye ipantaro ya jaune, wambaye ishati ya vert, ugasanga wakubise ko hejuru ijire ya orange. Murumva yari ibintu bigaragara ko wapfavanuye n'isi uburyo bwose. N'umuntu niyo agiye gusenga ugasanga yakubise kandi ibitabo bingahe, niyo ariko aragenda ugasanga yarahengamye, ukamubwira ngo mwene data n'amahoro, akakubwira ngo gushika mu ijoro n'ivyo washaka na data. Amen. Donc nabiraba ingene bameze, avuga ngo Mana je ndagomba kuzobijamo, ariko Mana ndacyari umujene, ndashakene kuryoherwa. Kandi Imana urazi yuko washizemo, je ndakunda gutwenga no gutwenza abantu. Ndavuga ngo Imana je bijya nkabijamo gufunga isura bizongora. Ndavuga ngo Imana ariko ukabona sigaje amezi abiri, ukabona ko umuntu sigaje 2 semaines nzozihanganira, funga isura gushika mpfuye. Ku buryo rero Imana yahoreye gitangaza akizwa, ndavuga ngo ndishuwe so ngira mfe. Beneda iyo mwambona nk'ikizwa yo gutwenga sinarenza. Haleluya. Baratwigisha ingene ukuvuga murazi ngo Petero igihe Yesu bamufata ngo barahinduke baravuga ngo nguyu nawe ngo yari kumwe nawe ngo twamwumvise mu ijwi ryiwe. Baravuga ngo iyo uruwa Yesu n'ingene uvuga biragaragara, tuci turahindura urizi urakomeye. Ego kuvuga nka Yesu. Tutangura kuza turaja kuvuga ubutumwa, ahantu turaja kuvuga ubutumwa cyane cyane kuri wa Karebe, tukaja kubwira ubutumwa abantu bari mu bitaro, tuja kubuvuga. Eba kuburyo nabona bwira ubutumwa bagikizwa gacaza bashira muri equipe tukagenda tukavuga ubutumwa. Umunsi umwe ndacara mugenzi wanje basha muremure hayivukunye, turajana dushitse arambwira ngo nje ndavuga iki. Ndavuga ni fakuvuga ibije byose gukorera Imana. Arazaza kumutama yararenge ngifuza ishuka ashize ngo mutama ya afsaka tunya tumuta kama ni David mwamumenye mutama kama mutama ratuzi ishuka atuze ngo nibikiga mwana kudashushe kandi ntukanye azokukomisa. Jadi kamu kebutuhan lah, casus miliki dahil kira, kamu kira ni, David, tu sahaja mau bicara dengan hariku. Acara kira ti, orangnya, hobi impore, ni jo nasomya mugatonda. Subira kwibuka icyo Yohana Umubatizi yavuze, umuntu atanga icyo yahawe. Haleluya. Bene data muri ubwo buzima haheze ukwezi mbona simpfuye, haheze abiri mbona ndacariho, hama mu nyuma nkahura yuko sinakicwe kugira mfe. Haleluya. Imana irantahuza si kugira upfe, ariko nagukije ngo uronke ubuzima. Amen. Bene data kuri yampaye ubuzima cyantangura gukora ivyo nokora vyose kugira ngo ndamuhimba. Imana yampaye no kuvuga ijambo ryayo, ndagenda hirya no hino ndavuga, ndigisha ijambo ry'Imana, narigishije ama principe menshi, ama etape wokora kugira ngo uhimbare ijuru,
kugira ngo uhimbare ibikorwa wokora. Ibintu byinshi ndavyigisha ndigisha gushika ngeze ku mwaka w'ibihumbi 2010. Ngeze mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu ntango numva ubuzima bw'ubukristo ntibukiryoshe, numva ndiye prise bakantumira kuvuga ubutumwa bene data. Iyo wabimenyereye ni mekanisme, amen, ni ibintu bikurimo. Hama nanje nkagenda bakantumira nkabuvuga, mena heza kubuvuga abantu bakaza ngo warahiriwe, nataha nkavuga nti nimuzi uko ngowe, havuga ni Imana haraho numva ntashitse, Mana sinzi hari ikintu numva sinzi, iya ça ne va pas, amen. Nkumva ivyo niga ndavyiga naravyigishijwe narabisubiyemo, havuga Mana iya ça ne va pas. Hama umunsi umwe ingene nari ndyamye nza numva ijwi rimbwira ngo Olivier ngo vyuka, ngo bariko barakwiba. Ndavyuka ndagerageza kuraba kuri portail ndaraba numvirize yuko ari abantu bariko barabomora inzu, numva nta na kimwe. Hama nza numva ijwi, Olivier hari ivyo nakugeneye kubamo ariko umugwaniza ariko arabikwiba. Ati Olivier nunyegere. Ndavuga ni sawa. Nza numva Olivier nyegera. Ndavuga ni Mana ngira mfata umwanya ndakwegera. Haleluya. Ndafata umwanya ariko umwanya ndawufashe ntiwafatika, biranga ko ndamwegera. Ico gihe ku kazi akazi kaba kenshi, nagira kuja muhira ngo ngira mfata umwanya wo gusenga, abantu kamenya niho banyibutse baje kundamutsa. Nagira kuri ibi biranga, umva indu ya mbere irahera biranga ko ndamwegera, indu ya kabiri irahera biranga ko ndamwegera. Bene data ndababara cyangwa gupanga amadisipline y'ingene nzomwegera, kuko nari naravyigishije. Bene data nari narizi ingene widisipline kugira wegere Imana, ndabigerageza. Bene data biranga. Haheze amezi abiri nzi imbere y'Imana ndavuga Mana je tout essayé, byananiye. Ndavuga Mana mbabarira umungu kondi byase Mana. Nzanumva ati Olivier bravo, Satani mw'izina rya Yesu ndakwirukanye ntutwinjire mu Imana. Nzanumva ati Olivier iyo nyishu niyo nari niteze. Ndavuga nti Mana ivyo usavye birananiye, none ngo nivyo wari witeze. Imana imbwira iti Olivier kunyegera wari ugenda ukabipfunisha abandi, ariko nije ndabikreya muri wewe. Ngomba kugutabuza yuko memera moindre des choses arico ndayikora mu buzima bwawe. Ndavuga Mana nimba ariko biri ndagusavye nunyikwegere. Umva ico gihe sinamenya saa 9 ngene itiro ryaheze, hiyo tuva ndiko ndegera Imana. Nagenda ku kazi mu muduga umva ndi muri presence y'Imana. Nashika umva ndiko ndumviriza na slow y'abafaransa muri 78 atakiri kiravuga, umva Imana ikiramvugisha muri yo. Ukaraba dese anime, ukaraba ukumva Imana ikivugana nawe, waraba makuru ukumva Imana ikivyo. Amen. Numva ndiko ndayegera d'une façon ntazi. Numva Imana rero itangura kumishurira ijambo ryayo. Nza numva ryajambo rivuga ngo uwatanguye ico gikorwa ciza muri mwebwe niwe azogisozera. Aho ni Imana yanjanye ati Olivier reka rero urabe ingene natanguye, ni kubwo ubuntu mwakijijwe, si kubwo ibikorwa kugira hoye kugira ubirariye. Olivier ibuka uko wari wakunze kukizwa, wari wagerageje, vyari vyaraze. Bene data ko nkiriko ndabashingira intara imbere yuko nkizwa, Petero yaranyanya yo bashingira intara mu nzu twari dufise ibintu bidutera. Wajya gukumvikira ngo gitsi kikakuniga. Bene data abantu aho bageze bakavuga ngo reka tuje kuryama, navuga ni je mucajyana, nari nararusha. Najyama naza n'umugi, hama mu nyuma bari baravuze ngo ivyo bintu mbiyo bigufashe mukabibona cyanciyeko. Muri ubwo buzima cyandondera systeme y'ingene nzorondera amazi aheza gihe nzorenda yanijagira ku gitanda imbere yo kuryama. Ndarondera ibisabisho, hari amasengesho bita maneuve, amasengesho y'imisi 10. Ndagerageza kuyagira kugira ngo ibintu bikoreke, ariko najyama nkumva cya kintu kiraje. Bene data nari nararusha.
nkumva muri jewe ndagomba kwegera Imana, ariko inzoga zarantwaye, naraparaganye havuga ngo Mana mfise imyaka 6 warigeze kumbwira ko uzogukorera. Ndavuga none Mana ko vyanse, umunsi umwe ndarira ndavuga Mana hazoja mu muriro, imbere yo kuwujamwo nzobanza mbwira abantu bose kuri injuste. Ndavuga Mana byananiye kwikiza ntabara. Ico gihe narafashe iminsi 3 yo kwisonzesha, narakizwa ndisonzesha ngo Imana igira ikikoze nkire hitswe mve mu vyo ndimo, ariko mbona ndacari muri vya bintu. Umunsi umwe ngiye gusenga abantu nari ngiye nifitiye gahunda yuko 11h30 cyangene umva 11h30 niho louange aho hantu yabihetse shitse louange irambihira, indirimbo nkunda bakazishiramo zikambihira, numva umenga hari ibintu biriko biranja, nkumva no kwiruka mugabo nta sana ni nambaye. Nahindukiye ngo ndabe ko umuntu yambaye hajya agaca atangura gukoma amashyi atari karayakoma, bigatuma ndindira. Nahindukirira ubundi agaca yiyaganza agahindura position y'ukuboko, nguma ngaho hageze ubutumwa ndibagira gutaha. Ubuzima bwanje ndabubona uko, ndavuga ndi Yesu uyu munsi ndatahuye. Bene da niwe yandondeye, sinje namurondeye. Yesu yavuze ngo simwe mwandondeye ariko nije nabarondeye. Umva bene da, harya tugahagarara tukabwira abantu urondera Imana, oya tahura ko yakurondeye. Bwana sifiwe sana. Simwe mwandondeye nije nabarondeye, simwe mwandondeye nije nabarondeye. Nanapanze 11h30 kugenda,